Shalom. Ndabifurije amahoro ya Kristo Yesu ngo gaze imitima yanyu. Ni Evangeliste Ndashimye Patrick tugiye gusangira ijambo ry'Imana kuri CANAAN TV. Reka dusenga Imana. Data mu izina rya Kristo Yesu kazuganiriza imitima y'umwe wese. Haleluya. Mwemu wawe mwiza kaze. Yesaya yaranditse ijambo ryiza aravuga ngo kuko imvura na sherege bigwa bigatosa isi tibisubireyo. Ngo niko n'ijambo warungitse ritazosubirayo ridashikanye ico waritumye. Ijambo ryawe mwami irishikane ico ugomba ko rikora mu mitima y'umwe wese. Mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Amen. Uyu munsi turavugana ijambo hejuru yo gushishikara. Gudacika intege. Gushishikara. Turasoma igitabo cya Rusi. Igitabo cya Rusi kivugamwo umugabo witwa Elimeleki. Elimeleki n'umugore we witwa Naomi. Inzara yarateye i Betelehemu. Bahitamo nabi. Muvyumve neza. Baravuga ngo reka baje kurondera ivyo kurya. Abana babo bahungu babiri bari bafite abahungu babiri gusa. Baravuga reka tuve mu gihugu cyacu kandi mu vyukuri naho bavuye i Betelehemu. I Betelehemu hari abandi bantu. Kiri ngaho reka ndakugendera inama. Mbere yo gukora ikintu cyose banzu bazimana. Reka gufata decision iyo ari yo yose utabashije Imana. Reka gufata decision utabashije Imana. Naomi na Elimeleki baragenda bashika i Moabu. Bashitse i Moabu baratura. Bashitse Elimeleki arapfa, abahungu be barapfa bare bararongoye. Naomi mu gahinda kenshi asaba abakazana biye gusubirayo. Gusubirayo arababwira ngo nimusubire iwanyu. Naje subire iwacu. Rero shaka kuvuga kuri uyu mukobwa witwa Rusi nasonye amajambo yiwe numva aranezereye. Dusome mu gice cya mbere umurongo wa 15. Haravuga ngo Naomi aravuga ati raba mugenzi wawe asubiye mu biwabo no kumana yabo. Nawe subirayo ukurikire mugenzi wawe. Igice cya umurongo wa 16 harimo amajambo menshi Rusi yabwiye inabukwe. Aramubwira ngo Rusi aramwishura ati reka kuninginga kuguheba no gusubira inyuma ngo noye kugukurikira kuko aho uzoja ariho nzoja. Haleluya. Aho uzoja ariho nzoja kandi aho uzorara ariho nzorara. Ihanga ryanyu rizoba ihanga ryacu. Imana yawe izoba Imana yaje. Sifa kwa Yesu. Haleluya. Rusi yari yarabonye Imana Naomi asenga. Imana z'Imowabu ko barusi zari Imana z'ibigirwamana. Zari Imana abantu imvura yaguye. Zari Imana zitavuga, Imana zitagenda. Oh haleluya. Rusi abwira inabukwe Naomi aramubwira ngo aho uzarara niho nzorara. Aramubwira ngo ni Imana yawe nakubonanye. Haleluya. Imana nakubonanye niyo izoba Imana yanje. Oh haleluya. Ihanga ryawe njewe ihanga ryacu ndarivuyemo. Ngiye kuba ihanga ryanyu. Ihanga ryawe rizoba ihanga ryacu. Aho uzorara niho nzorara. Hari umurongo wa 10 ukavuga ngo aho uzogwa niho nzogwa bahampambe. Oh haleluya. Aho uzogwa mabukwe aho uzagwa niho nzogwa nanje bahampambe. Uhoraho arakabimbanira kandi birushirije ninagira kizontandukanya nawe atari urupfu. Haleluya. Nta kintu na kimwe kizontandukanya nawe ukuye urupfu. Ukuye urupfu nta kindi kizontandukanya nawe. Haleluya. Umurongo wa 18. Naomi abonye yuko amaramaje kujana nawe acarahora. Naomi arahora aramubwira ntakundi reka tujana. Bageze i Betelehemu. Ngo abagore i Betelehemu ngo baza kuraba Naomi. Ngo bamwira Naomi arabwira ngo timunyite Naomi ngo ahubwo munyite Mara. Ariko baramubaza ngo ese ego umugabo yarapfuye n'abahungu ba uyu nawe nuwahehe. Aravuga ngo yari umukazana wanje yaravuze ngo tujane. Haleluya. Bamaze kwicara igice cya 2 umurongo wa 4 ngo Rusi abwira nyirabukwe ijambo ryiza. Aramubwira ngo reka tureke kwicwa n'inzara. Reka tugende. Igice cya 2 umurongo wa 2 reka tugende ndebe wongerera neza. Umurongo wa 4 igice cya 2 haravuga ngo Bowazi araza. Haleluya. Avuye i Betelehemu abwira abagenyi atuhoraho abane namwe.
nabo baramwishura bati uhoraho aguha umugisha. Rusi aragenda mu mirima myinshi y'i Betelehemu atumbera mu murima wa Bowazi. Oh haleluya. Umunsi Rusi yahuye na Bowazi, ubuzima bwiwe bwarahindutse. Reka ndakwifurije guhura na Yesu mu kino gitondo. Wewe uri kuranumviriza, uhure n'umwami Yesu, ubuzima bwawe buhinduke. Kuko Rusi yahuye na Bowazi, ubuzima bwiwe burahinduka. Umurongo wa 5. Maze Bowazi abaza umuntu wiwe agenyesha ati, uyu mukobwa ni uwande? Haleluya. Ugenyesha aramwishura ati, ni wa Nyamuwabokazi. Yagarukanye na Naomi avuye mu gihugu cy'iwabo. Haleluya. Maze Bowazi abwira Rusi ati, ubuzima bwa Rusi burahindutse kubera gushishikara kwe, kubera kudahemuka kwe. Haleluya. Mwumvirize icyo Bowazi yamubwiye. Bowazi abwira Rusi ati, umva mukobwa wanje, ntuzugire uwundi murima uzohumbamwo, kandi ntuve hano, ariko ugume hano hafi y'abigeme banje. Haleluya. Ntiyakagira uwundi murima uzojamwo. Ubuzima bwa Rusi burahindutse. Igihe cyose uzoze hano. Igice cya 2 umurongo wa 9. Shira amaso ku murima, shira amaso ku murima bagenya ubakurikire, mbega abahungu sinabihanikije ko batazo gukoma, kandi iyo ugize inyota wame ugenda ku mubindi unywe kuyo abahungu bavomye. Umurongo wa 10. Yicisha bugufi Rusi arunama ashika hasi aramubaza ati, niki gitumye ungirira ubuntu ukambabara kandi ndi umunyamahanga? Niki gitumye ngirirwa ubuntu umeze gutya? Urambwiye ngo ntiyakagira uwundi murima nzojamwo. Urambwiye ngo n'amazi abahungu bazobavoma nzoza ndayanywa ko. Umpaye faveri irenze cyane. Ubikoreye iki? Umviriza ico Bowazi yishuye Rusi. Bowazi aramwishura ati, banyiganiye neza n'ibyo wakoreye nyoko bukwe vyose. Banyiganiye neza yawe n'ibyo wakoreye nyoko bukwe vyose. Uhereye aho umugabo wiwe yapfiriye, kandi ko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo, ukaza mu ihanga utaro. Ko wasize so na nyoko, ko banyiganiye neza wagiriye nyoko bukwe na ivyo nivyo bitumye ndagukorera ivyo ngivyo. Ubundi murongo wa 12 akavuga ngo, uhora wakwishure ivyo wakoze. Uhabwa imbere ifise n'uhoraho Imana y'Abisiraheli, wahungiye munsi y'amababa yayo. Mureke ndababwira amakuru meza. Ineza dukora hari umunsi tuzoyiturwa. Haleluya. Ineza Rusi yerekanye ahinduye ubuzima bwiwe. Bowazi aramubwira ngo, banyiganiye neza wakoreye nyoko bukwe. Banyiganiye neza wakoreye nyoko bukwe. Iyo neza ko wasize abiwanyu ukaza mu gihugu utaruzi. Wagize neza guhungira munsi y'amababa y'Imana ya Isiraheli. Haleluya. Ukurikiye ibindi bice bikurikira, ubuzima bwa Rusi bwarahindutse. Uyu nyine Bowazi yamubereye umucunguzi. Mu gisekuruza cy'umwami wacu Yesu, Rusi arimwo. Haleluya. Kubera gushishikara, kubera kugira neza kwiwe. Ineza yawe ukora none. Haleluya. Hariho umunsi uzayiturwa. Rusi ngo atashe, nyirabukwe ngo aramubwira ngo, mukobwa wanje we, nihe wagiye? Ko wazanye ibintu byiza kandi byinshi, wagiye mu murima wande? Aramwiganira aramubwira ngo nahuye n'umuntu witwa Bowazi. Nawo aramubwira ngo, uwo muntu ni uwo mucunguzi nabi wacu, uwo ni mu muryango w'iwacu. Ukore ivyo yakubwiye. Bavandimwe, bakozi b'Imana, bakunzi ba Kristo Yesu, mureke dushishikare kwegera Imana yacu. Dushishikare gukora icyiza, dushishikare kubiba neza, dushishikare kugendana n'umwami. Haleluya. Hariho umunsi umwe Bowazi yabwiye Rusi ngo, wagize neza ko wahungiye munsi y'amababa y'Imana ya Isiraheli. Wagize neza ko wahungiye munsi y'amababa y'Imana ya Isiraheli. Reka ndakubwire nawe,
muri kino gitondo. Haleluya. Uhungire mu mababa y'Imana ya Israheli. Ubuzima bwawe uhungire munsi y'amababa y'Imana ya Israheli. Yesu aguha umugisha. Haleluya. Yesu akugirire neza. Gukora neza bibe intego y'ubuzima bwawe. Gushishikara kubana n'umwami. Gushishikara kwiheza umwami bibe intego y'ubuzima bwawe. Oh, haleluya. Haleluya. Ushishikara ube mu mababa y'umwami wa Israheli. Ushishikara uba mu mababa y'umwami wa Israheli. Gushishikara kwawe bizatuma ugera kure. Ari umugore warugenda imisi yose ku mwami mu gitabo cya Luka, akamubwira mwami ncira urubanza runkiza. Umwami akamwirengagiza. Umunsi umwe ngo aribwira mu mutima ko ndatinya Imana singire n'udusore tw'abantu, ariko kubera gushishikara k'uyu mugore reka ndamugirire neza. Reka dushishikare kwegera umwami wawe. Naho utarishugwa, hariho umunsi umwe uzishugwa, uzaririmba ishimwe nka Rusi. Naho utarishugwa, shishikara. Haleluya. Rusi yabwiye nyinabukwe, aho uzorara niho nzorara. Imana yawe izoba Imana yaje. Oh, haleluya. Rusi yari umunyamahanga, ariko kubera ijambo avuze ngo Imana yawe izoba Imana yaje, Imana iravuga ngo Rusi n'abanyamahanga nabo reka ndabacishemo Yesu, ndabacishemo igisekuruza cya Yesu. Kubera gushishikara kwa Rusi, gushishikara kwa Rusi, inkomoko ya Yesu Rusi arimo. Haleluya. Ushishikare kwegera Imana, ushishikare gutindana n'Imana, ubuzima bwawe buzohinduka. Yesu aguha umugisha. Reka ngusengere. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, uduha umutima ushishikara, uduha umutima ushishikara. Haleluya. Gushishikara kwacu bizaduhuza n'ababohasi. Haleluya. Uduhe guhura nawe Yesu, ubuzima bwacu burahinduka. Rusi yahuye na Bowazi, ubuzima bwe burahinduka. Turifuza guhura nawe uyu munsi wa none kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke. Icubahiro n'amashimwe bukigarukire mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.